Mike uyu mugabo amakenga mufise yego arumvikana kandi ntimureka kuyagira nk'abantu mukunda kandi nk'abantu mukeneye n'ikibondo ariko nk'uko twaganiriye mwatahuye yuko hakiri kare atahirarenga muganga murakoze ku mpanuro muduhaye, reka tugende tuzigendereko nibaza ko bizogenda neza. yego cyane najewe ndizera ko bizogenda neza. Murakoze muganga murakoze cyane kandi Imana ibahezagire. Amakuru yawe neza karibu kweli. murakoze namwe yani gute? Je ni sawa ndashima gose. Yego ni byiza asinze umutware wanyameze neza. yaraho ameze neza n'abana baraho. Okay ni sawa. Okay karibu rero je ngani ho mbanga hai niho nashiki. Murakoze Okay ariko rero pare hari ikintu nashaka tuvugane, hari ikintu cyangwa umuntu nashaka tuvugane sinzi ko mu mwanya. ni kibazo kijanye n'ibiki? Ni ikibazo kijanye na ya famille dore yakubwiye kubera pare na Maraine. Kwa Mike? Egome cyane ni kwa Mike. Hari ikibazo nyabaki kwa Mike? Kuvuga je mperuka yo kubaraba. Umudamu we nasanze yaronze ameze nabi. Je nahavuye nyene mfise amakenga yuko bafise ikibazo. Nashaka rero ndakubaza yuko hari ikintu wowe ubiziko. Kwera urugo twishinze. Ndaraba nawe ukaraba. Nanje kubaza yuko hari ikintu wowe ubiziko. Ko yarahindutse kabisa aranambye ameze nabi. Maje kuva nimutse sinari mperutseyo. Nanje kubaza rero kubera wari uri hagufi yuko hari ikintu wowe ubiziko.
ko ibintu bifashe indi ntera none bo je kubera rero ntaho rino nari maze igihe kinini ntari ngaha ariko gusa ndibaza yuko ico kibazo ca ndagikurikirana ningoga kugira ngo turabe ukuntu twogitorera inyishu kuko nico twiyemeje ahubwo reka ce telefona Mike ndamubaze gahunda kugira ngo tuvugane shobore kumva ikibazo cyo bagihari iwabo yego kandi urakoze cyane je twara tuvugana ku telefone bisanzwe. Okay, hama merci. Ashanti. Were turondera Mike mu bivugane kuko ni ibintu byihutirwa kugira ngo tugarure ibintu bikiri hagufi. Uzokoze hamwe uzocumbwira inyishu yakubwiye. Bo je nta kibazo. Ivyo birana deja numva binkuye no muri mood narendi mu ntekerezwa guca ndabikurikirana ubunyene kugira ngo naho umuryango twiyemeje ube wishimye neza cyane. Yego. Reka ce ndamu telefone. Yego. No kutana. Ndano. Bana yanje gusa uri umwana mubi no kuri mariage yanje ntuze uyabera nukuri uzi ko nari ngwaye narabigusiguriye uri umwana mubi ndetse nabitahuye nukuri mbabarire shanta nari ngwaye mbega ntihakugoye kumenya oya nta nuko nuraronka telefone oya nukuri mana yanje kazima shawa hatoye narabiye kwa rupoto wambarira ngaho hepfo kugugu nziza cyane ndahiyumvira mbona ndahatoye hano hari adresse nziza cyane ntayoberwa ndahamurangiye ndabona nawe ibintu bimeze neza hariho mu nzu none oya sinirirwa ndinjira iminsi tumaranye wereka kwinjira mu nzu oya ntibikenewe gusa nyine numva umenga no kwicara ngaho ku kazuba uje kundamutsa oya nta kibazo zana agatebe twicare hano hanze nibyaba ngombwa turinjira no mu nzu cyangwa ushaka akazuba reka nje kuzizana mana we biraba mu ruzuru rungana gutya yarateye imbere ntiwamenya ko ari wa wundi twakuranye ndabona warateye imbere ndabona ni sawa uruzuru runini nukuri niwomenya ko ari wewe warahindutse reka sha ibi bizu ubona bimeze nk'uku nibisanzwe ibi ni nk'ibishusho gute kugira urupangu inzu nziza ibintu byiza atamahoro ufise byose bicika ubusa shareka kwivugisha uruzuru ngana guca ntiworuburana amahoro nukuri imbere ndaguhenda nta kintu no guhisha hano nta mahoro na makeyi mfise gutebera sha ni birebire nukagira ngo nganya natwe turi hariya atutaronka nico dufungura urazi wobironka ibyo ufungura byinshi ariko udafise umutima wo kubirya byose bicika ubusa ngorane reka tureke ivyo nyine ngo zose zigira ivyazo ariko shabera hari ikintu nanje kubarira igiki urabizi ko nakwitangiye nkafata ibintu byose nari gukora byose nkabiheba kubera wewe sinigeze nja ku mugabo nkomeza kuguma muhiri wacu kubera wewe urazi ko wari wanyemereye yuko uzo kwiga ugaheza hama nanje ukaza ukamfasha nkiga ariko urabona ko atavyabaye kandi urabona wowe ubuzima ni sawa urabona yuko nyine wahinduriye ubuzima Imana yaragufashije umera neza ariko turatwibagira bera ubu mbona guca mfise ibibazo byinshi kandi numva n'umutima wanje watuntuye nukuri ndakwinginze umfashe utora umwana wawe numva narambiwe nta kindi kintu numva norenzako
Kiri ndagusabye n'ukuri ibuka amasezerano twagiraniye kera igihe nagire nje kwiga amashuri ndakwinginze hagiyemo ibyo bibazo by'uwo mwana norengerwa nibyo mfise ubu ndarengewe ndagusabye ugume unyitangira nibyakemuka nzoza kukuraba. Sabera urabizi yuko amasezerano yose wampaye utayubahirije. Urazi yuko waje ngaha mu muji ukironkera amahera ukitungira ukimerererwa neza jewe n'umwana wawe ukatwibagira twararaye ubusa minerval irabura kugira tujye honyine narinda kuja guca ingero nkarinda kurimira abantu bera ariko wibereye mu muji wimererewe neza. Rero ndagusabye utora umwana wawe umurere urazi yuko akeneye kumenya kuri nyina kandi agakenera kubaho neza. Urazi kagiye mu 11 none ubona je no kurahe minerval n'amakaye ndakwinginze utora umwana wawe nta bindi bintu norenzako nuko nyene bimeze kuko nanje sinokwemera kuzobaho ubuzima bwanje bwose meze nk'imfuvyi. Irekere kwirigura nafukama je nta bintu wombwira ngo ndavyumva. Ndagusabye urabizi yuko umwana ndamukunda urabizi ibyo naciyemwo byose ndagusabye umpa amahirwe n'umwaka umwe basi aha ubu munzaniye ubu ibibazo byondenga ibibazo mfise ni byinshi ndagusabye ndakwinginze. Bera ngo umwana wawe uramukunda aho nta n'isoni ufise imyaka 10 n'ingahe yose iraheze atakintu na kimwe wodufasha kandi ubaye mu buzima bwiza urumva Bera sinende kuza ndamuzanye ariko nta n'indwi nimwe isigaye ntamuzanye kandi nta kindi kintu ndenzako ivyo vyo kuzaba imbabazi no gufukama niki naco bimbwiye kuko narengewe jenda niki. Mwami Yesu ibyo naciyemwo kera urabizi byararangiye aho nakwizera Mana uhoraho ibyo ndiko ndabamwo ni ingaruka mbi z'ibyo naciyemwo kera. Akira mutuhirahira umubwire ko afise nyina uzumurere nk'imfuvyi nanje ngiye hariya kuba mu muji kubandanya amashuri no guhiga ubuzima gusa ico azokenera cose nzokiguha. Bera n'umuryango sinovyara urabona nawe ko wagize ibibazo rero ariko genda urondere mugabo ntutu twibagiye uzokwame wibuka yuko hari umwana wasizina nawe ntazogira umuntu n'umwe ndabibarira yuko wavyaye ariko ndakwinginze uzobigumize ku mutima kandi nkuko wasezeraniye ko uzoza uramfasha uzobikora ndagusabye kuko urabona kurera umwana biragoye nanje hano nko kukwitangira